Bakunzi ba K9 TV kaze mu biganiro byacu twama tubashikiriza tubaha interview atandukanye turi kumwe abaririmbyi abakora utugenegene n'abandi batandukanye tubasanga aho bakorera ndetse banatwiganira kujyanye n'akazi bakora. Aha rero nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmbyi ariko reka tumuhe umwanya manze yipresente manze yibwira ariko bamubona kuri K9 TV. Amazina yanje ntwa Nolasque ntare wa gatandatu Nolasque solution man Nolasque gospel rapper canke Nolasque kezimana mfise amazina menshi ari nindi basigaye banazira ngo karahara mu ruganda nibacura ndi umuririmbyi umu entrepreneur umudandaji n'ibindi byinshi nkora byinshi cyane ariko cyane cyane ibikorwa bishigikiye mu kuvuga ubutumwa ndi umuraperi n'ibindi byinshi cyane yego. Nolasque reka tuvuge kuri kariyere yawe y'umuziki. Ni muziki kuri nahaza no gutazira Imana. Yego umuziki wo kuri nahaza no gutazira Imana ubu iyo twita gospel kuri wewe byakujemo gute kubera iki ubigira? Nolasque hamandi uko navukiye mu muryango kijijwe navutse nkunda kuririmba. Ndibuka ko mama wanje yararimba muri chorale niwe yari umurongozi wayo. Iminsi yose rero namanjana nawe muri repetition nkabana ngira abantu baririmba nkumva ndabiryoherewe ariko rero narakunda rap narakunda kurapa nkiyumva ati none kubera iki hano hantu menga barimba style imwe menga hari indi style menga ntibaririmba. Narumviriza cyane indirimbo z'abanyamerika nyagiye kubera natangiye kuririmba kuva kera haraciye imyaka 10 ntanguye ibyo bintu byo kurapa n'abantu bake bantahura n'abantu bake babikora ariko nyine narabandanije hama ndiyumvira ni gute noshobora kuvuga ubutumwa bwiza ncishije muri uwo mudeho wa rap niho byanjemo ntangura kuririmba nafata indirimbo z'abanyamerika ndazishara mu Kirundi amaparapre ntangura kuzarenda ndagira indandikizi wanje nyene zo mpwe yere yabayandongeye gukora ego nuko byatangoye ego mbega rap nuko na gospel bimeze gute kuko ama critique ndibaza menshi abavuga byinshi kubona ibintu bitamenyerewe cyane. Ubwa mbere barabikritika cyane tugitangura nibaze ko twari bake nyagihe ariko ubonye uko iminsi igenda niko bagenda barabitahura bimeze gute kubera ko rap igituma bayanka uretse ko muri rap umuntu avuga ibintu byinshi mu isegonda imwe ashaka kwari kavuga urumva ngene deja je ndiko ndavuga urumva ko mvuga nyaraguritse rero baravyanka ariko twarabandanije gusenga barabitahura nibaza igituma bavyanka cyane ava kwari kubera ko rap nico kintu cyonyine umuntu ashiye kuvugamo amajambo menshi kandi shetani nama ndabivuga arabizi yuko amplis hoguma havuga ubutumwa bwiza kubera wewe ajeje ikinyoma gusa kuvuga ikinyoma nico bakigifise ikibanza. Rero iyo umuntu avuze ngo gospel abavuze ubutumwa bwiza rero gospel n'ubutumwa bwiza nibaza yuko bon hari no bataravyemera bivanye n'amadini canke iki ariko turabandanya nibaza ko n'abatarabimenya canke batarabitahura bukebuke bazobitahura. Wowe uri kuraraba ubutumwa utanga mu ndirimbo zawe burashika kunyota abo ubuha ishengero uri kurigisha ishengero uri kuraha ubutumwa bwiza. Bon aho maze gushika ubu barabwakira kandi cyane kubera ko nabanda bivuga igikomeye ni message umuntu yavuze washatse kuvuga iki utumbereye kuvuga iki message barayakire kandi naho bo kritika nivyo hobaho abantu bapinga ndabizi ko bose bazokwemera ariko nyine hategezwa ko haba kritika kubera ko badakrititse igikorwa cyanje cyo naje gukora ngaho kwisi cyo bagihenze noca ntaha no bangiye mu ijuru hari abakritika ariko benshi nabemera nabumva message irabashikira kandi imeze neza. Nolasque uducishije ku mayange nk'akaririmbo kamwe gusa umaze gushyira habona ko kuri nahaza gutazira Imana. Ndi fresh mama we muri Yesu ndi fresh
yamakulile nava kulile se se ni nyinshi cyane ndabona shahu ndabona ubu ndabona ubu mbona byose mfise Holy Ghost mfise ijambo mu kibanza c'inkoni nka Mose mbona nk'intare mbona imbere n'inyuma je mbona amakode mbona urutonde mbona ivy'Imana jaka mbona ubugombe mbona amabombe mbona ijuru rya okay Kinan TV wagwana ya Nolasque ukuri na Hazimana no kuba umustar umuririmbyi biroroshe umuntu wese afise ikintu yaje gukora ngaha ku isi kuri Hazimana ni kimwe mu bintu twese duhuriyemo wowe umenyesha makuru uriya mu cameraman na wa undi mu promoter wanje hari mu promoter entreta nkunda yitwa DJ H ahari hose muzombwiye ko ndamuramukije rero umuntu wese arashe kubikorera hari burya kuririmba si byo nyine bisigura yuko guhimbaza urashobora kuba uri umuvuzi w'ingoma uri uhimbaza Imana urashobora kuba urushona ahimbaza Imana je nashimye kubikora mu kuririmba rero akazi kose wokoramo ntuvuge ngo niko urahimbaza Imana kenshi bakunda kuvuga ngo igikorwa c'Imana ugasanga abantu bakubwiye ngo gukorera Imana ari kuja muri eglise ya sivyo si muri eglise gusa wajya n'umukonvoyeri ariko akora igikorwa c'Imana kubera ko ariko yunguruza abantu b'Imana none umuntu ariko akora igikorwa ca papa ariko akora iki ariko akora umurimo w'Imana rero guhimbaza urashe guhimbaza uri umushoferi uko atwara bisi yawe urashe guhimbaza uri umukokayi uri umuntu ariko ararima guhimbaza ni kimwe mu bintu vyatumye tuza gukora ngaha ku isi rero guhimbaza no gusenga no gutazira ivyo rero nibwo buzima bw'umukristo agenda abaho ku munsi ikibazo nyamukuru cyari kuba umustar uri umustar ukaririmba indirimbo zo kuri Hazimana eske biroroshe ntuhura n'inzitizi nyinshi ntuhura n'abantu benshi usanga bakwabifata ukundi nta gihe na kimwe uzokigera ukora ikintu na kimwe nuhure n'intambamye uyu munsi uzobona udahuye n'intambamye mu kintu cyose uzokoramo uzoca umenya ati bino bintu ndiko ndakora sivyo kubera ko ibintu byose byiza biva ku Mana rero shetani nashoye kwemera ko ikintu ciza gipasa ntibibaho rero umunsi wose uzobona uriko urakora ikintu ukabona abantu bose baragushigikiye uzoca ugira attention kuri ivyo bintu uriko urakora bizoba atari ibintu vyiza bizoba atari ibintu abantu bose bokwiratira niyo réponse numva no guha mu butumwa bwawe bwo kunaza no guhimbaza Imana hariho ndabona ndi fresh bega kwera ikizo ndirimbo washimye ku twavuga tuti inspiration yavuye hehe kwera ikizo ndirimbo benshi barakunze kubivuga ngo umuririmbyi nikiyo umuririmbyi ni message ni message umuntu wari we wese ariko twege ntwirongora dusanzwe dufise mwe muhere turongora kandi adufasha kubikora ndashobora kuba no musi no ririmba ikintu kimwe hama mwe muhere akambwira ati burya nyine ishengero ubwo Apollo mu marikeneye kino kintu akaba ari cyo ndirimba sinirongora mfise mwe muhere ndongora nibaze yuko inspiration ni mwe muhere amenye ngene abikora hama nanje nkamumviriza nkashobora gushikana message ku bantu bwiwe turiko turiyumvira ati Nolasque mbega ni umuririmbyi zo guhimbaza Imana ubutumwa utanga twasanze muri GGC aho sanzwe ngira musengera nihogo ubutumwa utanga wewe cyane cyane ubahe uyadressa kuri bande kwishengero muri kumufatanije urugendo canke buhari we wese ku bantu bose na cyane wanashima jewe abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri cyo benshi bitwa gukitwa sinkunda kuririmba indirimbo zibega cyane ariko ndakunda kubwira abantu bataramenya Kristo ubuzima twege tubayimo abantu bamenye Kristo nibaza ko biravana n'icyo mpemu yarambwiye ati kuri iki gihe kurira kuri aka karere canke iki gihe kurira kuri aka karere nabwiye katarizo twirongora simwe mwirongora ego utwitege indirimbo yawe shasha yindike vuba cyane nibaza ko inyuma y'indwi imwe canke zibiri nzobona nazanye indirimbo yindi nshasha kandi tuba yitwa ndakunzwe WhatsApp turakunzwe murakunzwe barakunzwe reka dukonjika amaverbe yose mu kirundi ndakunzwe arakunzwe turakunzwe murakunzwe mbega indirimbo za gospel ziroshe gukora
ni zisaba ubuhinga butandukanye, bisaba ubuhinga bwinshi. Wabonye ko twari ko turimba live, bisaba ubuhinga bwinshi n'uburyo bwinshi, ariko ntitwirebanga turafise impwemu yera, turafise n'Imana iruhande yacu kugira ngo iturongore negame y'umugabo akomeye. Umuntu ubuze uburyo bwinshi cyangwa ko bitwara uburyo amafaranga, yego, amalare, mamone amafaranga nta gihe na kimwe yoroha kuyaronka, nta n'umunsi n'umwe atemera kuyaronka. Urabona uwo mukamerameni ingene ahagaze kugira ngo arabe ko aza gusumira umuryango, ntivyiga byoroha kuyaronka, igihe cyose urashiramo ingufu, ariko nyine umuntu ayaronka aho yarondera yaronka. Ibyo nje ma sponsoring muri gospel biroroshe. Sponsor ntivyoroshe canke biroroshe, biravana kubera ko ubu n'ubutumwa bw'Imana tuba tuko turakora. Imana yafise inzira ibicishamwo hama bikagenda neza. Bameze neza cyane ndodo yoro. Ntibishe kugenda nabi imisi yose. Je namvuga twe turaba ambassadeur. Ambassadeur rero iyo yagiye kuri tele, Imana ya igihugu camurungitse cama gifise ibintu camutekereye kugira ngo bizomufashe n'igihe vyaheze, igihugu kiramurungikira ibindi. Rero twe turaba ambassadeur b'Imana, ntitwoshobora kubura ivyo bintu byose. Ijambo ry'Imana ngiye bivuga ngo n'amashugwe ku misozi arabegwa, ararorwa, inyoni zirajya ntizimbura, bo twe ntitwobibura ivyo bintu. Musanzwe muri abana b'Imana. Dusanzwe turaba abana barugira byose. Yego. Umuntu ariko ariyumvira ugiye kuraba gospel, twaga tuti ya generation nshasha, ababubu gacha twana gospel yigeze kuba hari nga mu Burundi kuri bano ba Fortran, ba Polinaire mutama Fortran waho. Ubona akanova kakiri kakandi nyene, ubutumwa buracafise ingufu nka kwa kundi nyene. Yego, ubutumwa buracafise ingufu kwa kundi nyene. Wanashima ubutumwa bwaramaze gushika ahantu henshi gusumba aho bobo bari bagejeje. N'aba grand frère bacu turabubaha, ariko twahaje kugira ngo tubashigikire nyene, dutangure aho bari bageze. Nivyo bobo gospel yabo menga uyiravye menga ntisa niyo twe turiko turakora uno munsi, ariko nyene uko ijambo ry'Imana ritubwira nuko dutegerezwa kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Tutegerezwa kugira ubwenge nyine bwinshi bushoboka kugira ngo dushikane abantu benshi kuri Kristo. Nyimba isigeze ngaha tubafatira aho bageze, ntitwoca tuja muri old school kugira ngo tubafate. Hari abantu batodutahura, urana ko nibaze ko n'umunsi urabona ngene nambaye, hari abantu benshi baje ngaho mu East bantahura avuga ati uyo ni wakwetu blaza, wewe vipi bro? Biroroshe ndi mwirigara nkabwira abantu Kristo nambaye guke gusumba ngenge nambaye cravat, kandi barisanzura abaje tubatungana kungira ibintu gusumba ko bo bibwira wanashima na pastor wanje, kubera ko bavuga ati uyu jama tuko sawa, twashaka gusharinga mind nibiki, kubera ko mfise ico nakiriye muri jewe, bikaba vyoroshye ko ndababwira message. Nibaze ko aho ba Polinaire bagejeje canke aho bari ko barabandaniririzako, uzosanga kenshi tuko turakorana niyo bakoze ama concert, usanga natwe turimwo iyi generation yacu. Nibaze yuko Imana imisi yose yamirunga iki kintu hageze igihe cyayo, irarungika intumwa yayo mu gihe cyayo. Nibaze ko twe turi intumwa twarungitswe muri kino gihe. Ego ugiye kurana ku majambo mukoresha cyane, haba muri rap cyangwa handi urasanga harimo bimwe kuvuga yo waraba igitumi cyo tubikoresha. Bon, isigeze ahantu bisanga bariko bavuga ibintu batazi, ariko ivyo nyene bavuga batazi canke ivyo nyene bavuga batazi duhari kugira ngo tubikoreshe kugira tubabwire ivyo bashoboye kumva bishoboye gukiza ubuzima bwabwo. Ntabwo dupfa kuvuga ikintu cyari cyo cyose, ariko turavuga ikintu n'ururimi abantu bose bashobora ko twumva kugira ngo bishoboye kubafasha gutambugira kwindi ntambwe. Nolasque, tugusabe témoignage we nk'umuririmbyi, akazi kawe no kwigisha ubutumwa bwiza. Uramaze kuronka abantu bazaga ati ndukuri narahezagwe ko indirimbo zawe na kijiji. Abantu muri ko murankurikirana mbeka bashinda guhe Instagram na Facebook urabe na WhatsApp. Ni benshi cyane tellement que yaba batanshigikira nari gwava ncika intege, nari gwava nimva ati bino bintu ngira nije nirongora, ariko kubera ko nagiye mbona abantu benshi banshingira intahiti, nukuri twari turindiriye ko mwe muza mudufashe, niyo mpamvu twabandanije. Kandi ndabakunda cyane abantu bamaze kunshigikira n'abandi bariko baranshigikira. Bless up, mwarahezegeye cyane. Turimbira ati mbega gospel yashobora gutunga umuntu uri muri ya gospel.
ego none hari ikintu kimwe kitogutunga umuntu akorera Imana umugabuzi wa message y'Imana bireka gutunga gute n'ijambo ry'Imana n'uwundi muntu wese aba byo mutunga nyine nta kintu kimwe kitogutunga mukurangiza ngira murafise angajambo kanyuma mwatwemereye ururirimbo mu ndwiza mu rurimbo rushasha mu ndwiza ngira ngo tutosha tuza bamaze kucira habona nukuri welcome nibaze ko muziba mufise byinshi byavuzwemo tudusha kuvugana yako ariko ngira ko ndabashimira mwitanze mwadusanzwe aho twego turakorera mwarahezegiye cyane muri iyi minsi abantu benshi bibaze ngo ama TV online hari kugira aca amafaranga ariko ntaco namubamo yaca ariko kimwe nibaza ko muhari kugira ngo mushikane message kuri so ndabakunda cyane bless up murakoze cyane nuko yari K90 TV twako tuganira n'umuririmvyi Nolasque arimba indirimbo zo kuri Hazimana aho twamusanze aho yari mu butumwa bari muri repetition y'indirimbo kuri muri kushengero GGC nuko rero murakoze cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro bya K90 TV.